muri kino gihe turabona yuko abantu bambika abastari aribo bantu bambere nabo nyine umenga n'abastari cyane gusumba abo bastari nabo nyine bambika biva kuki ku muntu wewe nk'umuntu w'umusiriste Bo kwambara ni talent. Ubwa mbere na mbere utaratanga kudandaza impuzu. Wari ufise indoto yo kuzokora iki? Nani indoto yanje yari yo kuririmba. Yari yo kuririmba music. Yo kuba umustar. Ariko rero n'ibintu byo kwambara nkaba ndabikunda biri ku ruhande. Rero muri ubwo rero ikintu cyo cha fashion urabona nico cyashe citambika mbere. Cy'umuziki naco ndakirindiriye ishara ngira kizoshika. Uruma bajya ba Queen video bashaka kuberwa ni bantumbere. Aba dansere bari ngahi Bujumbura bashaka kuberwa ni bantumbere byose ndabibafasha. Basi buri umuntu wese muri make ashaka kuberwa. Nta ntumbere anshikiriye jewe. Nta muririmbye ngaha mu Burundi je ndigera numva nogira ubwaho kwambika ko bose ibintu bambara usanga besha ababibambika beshi usanga babikura kuri twebwe baravuga yuko ngo mwebwe baravuga yuko mwebwe ngo hari abaririmbyi bashobora kuza gutora imizigo iwanyu ngo ntibabarihe. Yes ni beshi gose kweri duca muri changamoto zitandukanye izo ni umva ni changamoto zo mu kazi umuntu acamo. Bakunzi ba Rock TV n'abaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz Masamba nyuma ya kamera ni Kibanomika banange baha amasanamu ameze neza cyane. Uno munsi twavuze ati tuje gutemberera umwe mu bajene novuga yuko ari umuntu wa mbere azi ubwenge icyatumye ndamutumira ndumwe mu bantu nkunda kumukurikirana kuri stati bivanye n'ibya postinga mugwe bya kuna gupostinga hanini ni impuzu n'ibirato aho arumwe mu bantu bafise ibirato byiza cyane bafise n'impuzu zifise quality ndetse ndakuramukije meze neza ndashaka nase kukuvuga ibintu byose kukubera uburyohe no habasanga nawe mazi abo kubaca kuzika gute kwa Bashir Diney baba Bashir Diney Bashir Diney kubera ko iryo jambo Bashir Diney rigize kubera iryo jambo Bashir Diney ko kiyisuko mbo Bashir nari hawe n'abavyeyi Diney nayo ni aka ni izina nihaye kubara bwanje hari umuntu akunda kwifuza kugura ikirato kiri original hari ikirato kiri original na pirate itandukanizo bimenya gute original urumva kazi atarakawe ntabari gwawe bisaba yuko ndabikwereka nkakwereka ati ni original ni pirate uyimwereka gute rero no muzi uca kumenya umuco wabyo kuko turabona ko ufise ibirato byiza n'inkofero zimeze neza ipantaro zimeze neza n'amakabutura ameze neza n'amasengero ameze neza duca kumenya rero ikintu cyose itandukanizo pirate na original. Rumva pirate ntushaka kuyibona ku ifoto cyangwa original ntushaka kuyibona ku ifoto mwa kubera nkaje babara akazi kanje nama nkora misi yose nshaka kukwereka ati ndagikoze ikintu nkakiraba nshaka kubona ati kino ni original kinacho ni pirate. Urumwe mu bantu bakunda kwambika abaririmbyi besho giye batandukanye iyo wambise umuririmbyi bigenda gute mukorana gute kuko hari umuntu ashaka kukuraba ngaha akashavuga ati ejo nzokururuka indege reka nze kurondera Bashir mbo yari umustar akwituye biravana n'ubujyaje ibintu bisaba ko muvugana kuko hari umuntu ashaka kukubwira ati nkeneye nk'ipere nka zibirato n'impuzu akabikubwira ibintu akeneye rero iyo amaze kubikubwira umufagitira bivanye nuko n'ibintu aje arondera ivyari byo urumva nk'umuntu aje arondera vanzi akakubwira ati je shaka uzunyambike vanzi cyo kimwe n'umuntu aje akubwira ati uzonyashaka New Balance cyangwa Timberland urumva sico kimwe uwo muntu urumva bivana n'ikintu aje arondera ku kintu kizimvye ashatse ikintu kizimvye yambara ibintu bizimvye urumva nawe uko na fagitire umuca bisha bisaba kwizimvye. Hari nk'umuntu ashaka kuvuga ati je ndipfuza kumenya kabeye namba ari zo 500,000 umuntu kumwambika namba ari miliyoni kuko turabona yuko ibintu byawe ari by'agaciro ukavuga ati jewe kwera amafaranga ntihagurukira nayi mbo kwambika umuntu ntabe yibigira ibyo nakubwiye bisaba bivana n'ivyo umuntu aja gusaba birumva ibimizigo mike umenya yuko na fagitire iragabanuka uza ku amafaranga umwaka mugaja gusaba ibintu byinshi urumva yuko uzomwambika ukamwambika basi nk'ibintu ugasanga ahinduye nka style nk'inshuro nka zitandatu sico kimwe n'umuntu aja kubwira ati je shaka nka style zibiri gusa. Muri kino gihe turabona yuko abantu bambika abastari aribo bantu bambere nabo nyine umenga n'abastari cyane gusumba abo bastari nabo nyine bambika biva kuki ku muntu wewe nk'umuntu w'umusiriste mbo kwambara ni talent. Kubera urumva kubera abarakazi ke abeshi mbo hari nk'umuntu ashaka kwinjira mu kintu atari tarayiyo n'ubundi umuntu ashaka kwinjira mu ako kazi ari sanzwe ari tarayiyo je novuga ari nk'akaro nko kuri jewe yari tarayanje. Umuntu wese usanga afise keshi indoto
ubwa mbere na mbere utaratanga kudandaza impuzu wari ufise indoto yuko uzokora iki? nani indoto yanje yari yo kuririmba, ya music yo kuba umustar, ariko rero n'ibintu byo kwambara nkaba ndabikunda biri ku ruhande. Rero muri ubwo rero ikintu cyo cha fashion urabona nico cyashe citambika mbere, icy'umuziki naco ndakirindiriye isharangira kizoshika. Hari abantu benshi bakunda kumbwira ati uno muhongo ibi bintu adandaza abikora kuzimu, kweri n'ukuri? Abenshi barabivuga ariko nububeshi niko babivuga. Aha twese turi ngaha twizera Imana, aha tugeze tuhagejejwe n'Imana, tamana urumva nta rugendo. Kakano ukunda kuvuga ngo n'abatama bakera ngo barakoresha inganga, ngira niyo mpamvu akunda gushaka n'agatiko nyene ibintu byo ku mastati. Nawe urabizi yuko umuntu ashaka gushira kutuntu kugira tuvugisha abantu nyene kuri stati, wumve yuko nakari hajya kamukore kashizobona kwandikira nubwo bayabaye kimya gose basanga yahoze hari gupostinga akantu bigasha bituma kajya akantu akwandikira. Rero yamaze kukwandikira basi urumva ubona yuko abantu bakora gukurikirana ku mastati. Rero nk'umuntu nka jewe posting ibintu bya fashion sana, urumva ntegerezwa gushira ko ibintu bituma biguma bivugisha abantu baguma bariko baranyandikira, nkabona yuko business yanje yuko ikira n'abantu benshi batandukanye. Niyo mpamvu ubona mu kanya na postinze nk'ibirara ukazibona ni posting nk'akandi kantu kugira bavuge. Novuga ni nk'agatwiko mu bisanzwe nabashizeho. Ego uri umujene akiri muto ariko yiyumviriye ukuyungunganya kudandaza impuzu. Hari abajene benshi bashobora kuba babayeho ariko mu marigara binywera gafege, wewe icyumviro cyaje gute? Icyumviro novuga yuko umutima wanje niwo wagumunyobora. Basi buri umuntu wese afise umutima ukungene umuyobora. Cy'umutima wanje ntiwigeze unyoborera mu ivyo bintu by'amatabi ngibiki. Oya, nubwo naragendanye nabo usanga babinwa, mwana asanga abo bantu bugenzi ntibwaramba, kamara nka dejour inkindwi nkazinga gasanga ubwo bugenzi buraheze. Gasanga rero Imana yagiranyobora gucyonye, nanje nkashiramo ingufu nyene kurumva Imana ifashe uyifashije, nkashiramo ingufu kugira ivyo bintu ndabikwebe. Nisanga ngaha ndi muri Pyramide Fashion. Hari abantu benshi bakunda kuvuga yuko ngo abatipe badandaza impuzu we bana ngo kintu ngo cy'abakobwa ngo nibo bantu ba mbere ngo kubera ngo barabakunda ngo umukobwa umugabiye impuzu imwe ntimuvana. Uko n'ukuri? Mbo je novuga yuko ikintu cy'abakobwa basi abakobwa n'abantu bakunda utuntu twiza, ntiwoshaka kuba uri ahantu mu bintu ziga yuko byo babikundwa n'abantu abakobwa bareke kukugenda. Abakobwa kweri baraba benshi kandi urababona gusa mugabo abakobwa urumva ntiwoshibaho umwanya, kandi so kuvuga ngo urumva ngaje akagusaba ico kintu ngo ushishoke ukimura, urumva nawe wowe uri kuribagira iyo wavuye. Kuko iyo twavuye n'imbare man, twavuye mbare sana mu uyu muji burya kugira tubemo twarapambanye sana. Niyo mpamvu urumva hari abantu benshi akunda kuvuga yuko abantu ba ruguru ngo amafaranga ngo usanga ngatayo bafise, abandi bagaharira ngabo mu muji no bafise amahera. Uvuka Chimvuka jitiji kweri hali ya waranzi ba Igitega. Niyo mpamvu bya bihumbi 10 byahavuye bivamwe amamiliyoni. Hasha kweri bana. Yari make kweri. Yari make niyo nyene urumva umuntu yagiye arifashisha mu maka umuntu yisanga ngaha. Nireho jambo wobwira umujene yirirwa areza amaboko kandi afise inguvu? Mbo umujene no mubwira yuko ari gukora, nta kindi kintu novuga. Kuko umuhungu ikintu cya mbere no gukora. Kuko ubwiza bw'umuhungu buri ku mufuko, ntabwo bufatiye kuri dread ngo ugiye ivyuma ngo uterura ivyuma ngo umugangi ngo mama ngo ubwiza bw'umuhungu buri ku mufuko nta handi. Kuko udafise amafaranga basi ku muhungu nta ubuzima ngaha kwiyisibisha bikugora guhaba. Ubwo ni nko gutera intambwe kuko umuntu arashika hashaka. Mugura amaze kuhashika kubera urashobora kubutunza abandi abakozi ubahembye ku kwezi nabo bagateza imbere imiryango yabo. Mbo nta bakozi ntunze kuko urabona ngaha bisa nkuko nyine ameze nk'uwikorera. Nta bakozi ndagera gutunga. Nirehe jambo rya nyuma wosozera? Jambo rya nyuma nosozera numvuga yuko mbo haraba star benshi usanga bashaka kubegwa sana ngaha mu gisigara cyacu cy'u Burundi cyangwe hiyo mu za ruguru za GTG Ngozi, bakabashaka abantu babambika fresh. Ko novuga yuko ngo bavuga ngo kirazira ngo ntiwo tosora umuntu mujisha ry'uwundi nawe igihe wawe ridatosora. Icyambere urumva hari igihe nk'akaroro je sinoza kukwambika ngo ndakwambike neza nanje ntasanzwe nambara mbego. Icyambere ndazi je nk'abantu benshi banzi barazi yuko
iwanje nubwo bonsanga ndi home ndiko ndozi moto yanje usanga naberewe akarote nambaye usanga ni mu basirise ba mbere ngahano bwa mu gisagara cya Bujumbura sukwihaya bambara neza bakabegwa umva novuga buri muririmbyi wese abashaka kubegwa na ntumbere buruma bajya bakwina video bashaka kubegwa ni bantumbere abadansere bari ngahi Bujumbura bashaka kubegwa ni bantumbere byose ndabibafasha basi buri umuntu wese muri make ashaka kubegwa na ntumbere anshikiriye jewe wavuze abaririmbyi ni wowe muririmbyi ngaha mu Burundi utinya kwambika ubona ati uyu ngagenda mwambitse nogira insolite mu kazi kanje nta muririmbyi ngaha mu Burundi je ndigera numva nogira ubwo kwambika ko bose ibintu bambara usanga besha ababibambika benshi usanga babikura kuri twebwe baravuga yuko baravuga yuko mwebwe ngo hari abaririmbyi bashobora kuza gutora imizigo iwanyu ngo ntibabarihe yes ni benshi gose kweri duca muri changamoto zitandukanye izo ni umva ni changamoto zo mu kazi umuntu acamo ugasanga nk'umustar ugiye kumwambika nk'akarorero wewe mwavuganye mwapatanye ugashika ukamwambika urumva uramuvuye umusonga wose uramuhejeje basi murahejeje gushutinga byose biraheze hageze ko guhembuka za wumva ngo burya nacereje ngo burya ndabura mu 50,000 50,000 arewe ebana warushi yashi wabizi yashi kandi yakwituye yakubwira yuko mwayo mafaranga yaguhaye kwari nko kumufasha kwari nko kumufasha mugo basanga hageze kuguhemba asanga biragoranye gose ugasanga n'amafaranga akuriye amadeni araguheraniye bizo ni changamoto nyene duhura nazo nyene hari nk'umuntu ashaka kukurondera vuga ka nimero ka kumvuye kugira umuntu ashaka kurondera kuri WhatsApp nk'umuntu yifuza style imeze neza bo jewe hano ushaka kuntora bivanye hariho nk'imbuga nsanzwe nkoresha nakoresha Instagram ni Bashir Diney nakoresha Facebook Bashir Diney kuri page ni Pyramide Fashion kuri TikTok ni Bashir Diney nimero nayo sanzwe nkoresha ni apere na WhatsApp ni 61 811 6 61 811 6 Yes bakunze ba Rogues TV mwumvise yuko ari mu bantu bifuza abaririmbyi bashaka kubegwa namwe uri umuririmbyi kabuvize video gerageza umurondere kandi ndabatera inkuru numwe mu bantu iya kwambitse uvuga ati je ndamba bivanye n'ukungene impuzu yariyo yose usanga isa n'ikirato yaguhaye kandi iyo umubwiye ati ngunyambike si wa wundi aza kukubwira ngo nta kirato wantumye azazenye n'ibirato kandi kirato cyose wifuza ubu utarabona umwereka ifoto ndiyifuza akakarato nzogakoreshe muri video rero nanjye ndabatumiriye mugende muze akoranga anya mu Kamenge ikibanza ni utumbereye he ni hagati ya 5 na 4 aha mu Kamenge ku ikaburimbi ni mu kuboko ko haruguru y'ikaburimbi uva muri ville ni à droite uva ino ku isoko ya Venera ni à gauche rero urumva yuko ari ibintu bitagase neza cyane rero ndabatumiriye mubana nyuma kana subscribe na comment kuri mikoro bari kumwe na Jasmine Masamba menyuma ya kamera ni Kibanomike turabakunda cyane bye bye